Sashimwe cyane. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana kubw'umugoroba mwiza canke ijoro twamaze gutangura. Yatuzigamye canke yatuzigamiye iyo twari tumaze iminsi mu bikorwa mu buzima bwa misi yose na hariya mu miryango. Turashimira Imana kandi ko twari tumaze igihe turiko turasaba imvura, uno munsi yaguye naho yaciye itugwako. Abatari bake ndazi ko twanyagiwe nanje ndimwo, ariko turashimira Imana ko ibiharage vyoba vyaratewe bigiye kuronka ukuntu bishobora kunaga neza. Yesu ashimwe cyane. Turagomba kubandanya icigwa twatanguye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, aho twisunze ijambo ry'Imana turiko turaraba icigwa kitubwira ngo gutahura no gukira ibikomere vy'umutima. Ku batari bahari twarabonye yuko ibikomere vy'umutima ari ibintu bibabaza umutima umuntu agenda aracamo mu buzima bwa misi yose mu bihe bitandukanye, ariko kandi ivyo bigasiga bihungabanije umutima wiwe. Iyo rero umuntu yavyakiriye ntagire ubuntu n'Imana ngo abikire, birakura akabongeka akaduga, umuntu agasanga mu mutwe vyahungabanye, agashobora kwisanga ageze kwa rujanti, abandi nabo ugasanga inzira batoye niyo kwiyahura, cyangwa ugasanga bisutse mu bintu bibaza ko vyobibagiza umubabaro, harimwo inzoga, itabi n'ibindi bintu ivyo arivyo vyose bishobora kubibagiza ivyo barimwo. Ugasanga umuntu yarononekaye biturutse ku bibazo ariko aracamwo canke yaciyemwo. Ivyo bikomere rero twarabonye yuko bitandukanye cyane n'ibi bikomere vyo ku mubiri, kuko ivyo ku mubiri vyo biraboneka, ariko vy'umutima bigaragazwa n'ibimenyetso dushobora kubona ku muntu. Iyo bikiri mu ntango, uwo muntu arashobora kubaho amahoro, ari mu bandi akidigadiga, agashobora gutwenga, mugabo muri we ariko aravirirana canke muri we umutima ubabaye cyane. Ariko uko avyigumizamwo, uko agendana navyo, harateba hakagera igihe bimurengera. Ariko twarabonye umurongo canke imirongo ibiri tuzoguma tugarukako cyane. Umwe uri muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 18, utubwira ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Na Zaburi 147 ku murongo wa 3 twarabonye ko hatubwira ngo akiza abafise imitima imenetse, afuka inguma zabo. Iyi mitima imenetse twarabonye yuko atari imitima iciye bugufi nk'uko benshi bavyumvira, ariko n'imitima yatabaguritse canke yashwanyagujwe n'ibibazo abantu bagenda baracamo. Rero haruhande y'ivyo wocamo, haruhande y'ububabare ubuzima bwo gushiramwo, nagenda kubwire yuko umugambi w'Imana nuko wobaho ufise amahoro. Sinje kukubwira yuko ibibazo bizohera, kuko Yesu ariko arasezera abigishwa biwe, usomye muri Yohana igice ca 4, ariko arabasezera yarabasigiye amahoro. Yababwiye ngo amahoro yanje ndayabagabiye. Ugeze mu gice ca 15 naho yababwiye ngo mwisi muri n'amarushwa. Mwisi muri n'amarushwa, ariko muhumure kuko naranesheje. Yesu ashimwe cyane. Mu camake, Imana igomba ko naho dukikujwe n'ibibazo, naho ibidukomeretsa ari byinshi, iragomba kutubona turi mu mahoro, duhagaze hagati mu muriro, tukaba tuzi yuko turi kumwe n'Imana. Ibibazo twocamo canke ibidukikuje, ivyo twavukiyemo, ivyo twaciyemo, naho bisa kujya nyene, birashoboka ko turonka amahoro, kuko Imana ari ishobora gusanasana imitima yacu yamenaguritse. Yesu ashimwe cyane. Twarabonye kandi ibikomere bituruka mu buzima bwa misi yose, ivyo ducamwo, ivyo byose bikagenda biduhungabanya.
mu buhinga bw'ivyuma n'ivyakunda vyaratevye gato kubera icikagurika ry'umuyaga nkuba co kimwe n'ihungabana rya internet. Kuba atari baje, Imana idufashije abahinga bakabishobora, icigwa ca mbere muzogitora canke muzogisanga kuri YouTube ku rubuga rw'ishengero. Ubu naho igice kigira kabiri tugomba kuraba kitubwira ibikomere vyo mu bwana canke ibikomere umuntu ashobora kugira akiri umwana. Satani arazi yuko umuntu wese avuka afise ico Imana yamuteguriye kubamo canke gushikako, kandi Satani arazi yuko umunezero canke amahoro y'umwana w'umuntu ari kubana n'Imana mu bucuti bwuzuye. Ivyo nabizi neza ko dufise Imana tuba dufise amahoro. Nico gituma akora ibishoboka vyose kuva umuntu acitwa umuntu, ni kuvuga inda ikibaho, urubuto rw'umugabo rugihura n'urw'umukenyezi, umuntu aba amaze kwitwa umuntu. Satani agira ibishoboka byose kugira ngo uwo muntu amwice, ariko bidakunze akora ibishoboka byose kandi kugira ngo amutere ibibazo akiri ahantu hataraboneka, ni kuvuga akiri mu nda, amukomerekeze, amutere ibibazo akiri mu nda, azovuke atari umuntu muzima. Amaze kuvuka naho nyene murazi ubuzima ducamwo, akoresha inzira zose zishoboka kugira ngo imitima yacu ayihungabanye. Tukabona abantu bari mwibarabara cyane turi mwibarabara, ukibaza ngo n'umuntu asanzwe, ariko n'umuntu ivyumviro tariho biri, n'umuntu ibigumbagumba vyo tariho biri. Mu ncamake n'umuntu yapfuye, n'umuntu yahungabanye, n'umuntu yononekaye. Uwo niwo mugambi wa Satani. Nico gituma mu buryo butandukanye bidusaba gukora ibishoboka byose. Naho twebwe twoba twarisanze mu bihe bitoroshe vy'ibibazo vy'ibikomere, aha ndagomba kubwira cyane abavyeyi n'ugwaruka turi kumwe, iyo muja twifuza ko muzaba abavyeyi, ariko kandi kuri twese biranaturaba, ariko cyane abavyeyi. Ntaco bitwaye ubuzima waciyemo, ntaco bitwaye ibikomere ufise canke wahuye navyo muri kahise. Ndagusaba ngo ukore ibishoboka byose utangure urunganwe rushasha, kuko wowe wakomeretse ukaja mu rugo cyangwa ukavyara ugikomeretse, ivyo bikomere vyawe biroroshe kubihako abo uri kuravyara. Abo nabo batagira ubuntu n'Imana ngo bakire, bazokurana ibikomere, hanyuma nabo abo bazovyara basange babibahaye, ruce ruba uruhererekane canke umuryango, amageneration y'abanyabikomere. Mu ntahure singomba kuvuga ivy'akaronda canke karande nk'uko abanyarwanda babivuga, oya, si ivy'imivumo, si ivy'ibiki bigenda biradukurikira, ariko ni ibintu bihungabanya ibigumbagumba vyacu. Si igice c'imyemu ndiko ndavuga, ni igice c'ibigumbagumba. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma rero kuvyo tugomba kuvuga, ndagomba ngo abavyeyi tujane cyane, ariko nawe naho utobura umuvyeyi ndagomba unkurikirane. Urashobora kwisanga hariho inyifato ufise canke ukuntu umutima wawe wubatse utazi ivyakubayeko, ariko Imana idufashije urashobora guhumuka ukabona ati kuvyukuri ibi ndiko ndacamwo birashobora kuba vyavuye hanaka. Yesu ashimwe cyane. Hari ibihe rero canke hari ibintu bitandukanye Satani acamo kugira ngo umwana akomereke, atarabaho, ataravuka canke yamaze kuvuka. Ikintu ca mbere, iyo bishitse umukenyezi agafatwa ku nguvu canke umwigeme, ni kenshi asama inda. Uwo mukenyezi ubwa mbere bwo murumva yuko igice c'ubigumbagumba ciwe cyamaze guhungabanywa n'iryo sanganya yagize. None ngaho yisanze bamusigiye umwana. Ubwa mbere aribuka inkozi y'ikibi imuteye iyo nda,
akabona ishusho y'ivyamubayeko. Amaze kumva yuko muri we hariho umwana agomba kuvuka aturutse kuri iyo nkozi y'ikibi, muca mumva yuko uwo mwana kuri bamwe bamwe agira ibishoboka byose kugira ngo amwice, ni ukuvuga inda ayikureyo. Kuko aravuga ati uyu mwana uko nzokumva akina muri jewe canke niyamara kuvuka akabaho, nzoguma nibuka ya nkozi y'ikibi. Iyo nkozi y'ikibi arashobora kuba atayizi, canke naho yoba yizi akaba azi ko ku vy'ukuri itazigera yemanga kwitwa se w'uwo mwana. Akumva ni kimaramare, akumva nta hafise azoshira uwo mwana. Ku vy'ukuri abenshi biyumvira kwica abo bana bakiri mu nda. Iyo babigerageje bikanka canke nabo batovyumvira, kubw'ubuntu bw'Imana uwo mwana akavuka, mugabo mama wiwe vyaranse ko akira canke vyaranse ko yakira ivyamubayeko, uwo mwana ku vy'ukuri arumva yuko agomba kuza mw'isi itamwiteguriye, mw'isi itamukunda. Kuko ibigumbagumba vya mama umwana aravyumva akiri mu nda. Akenshi no mu ngo hari igihe usanga umugabo n'umugore babanye batumvikana. Umukenyezi kuko yavyisanzemwo, abarundi twarumvise ngo niko zubakwa, nta kundi afise ari bubigenze, mugabo birashitse umugabo babanye kwa kundi nyene kubi kumwe atifuza, birashitse aramuteye inda. Yariko yiyumvira ukuntu atandukana n'uwo mugabo, none ngaho amuhereje umwana. Akenshi aba bakenyezi birabagora kwakira bano bana, akumva ko ku vy'ukuri uwo mwana aje mu gihe kitari ico, akumva ko atari uwo yari akeneye. Uwo mwana uko kuntu mama we yiyumva, menya yuko uwo mwana azobimenya ari mu nda, akavuka azi ko ku vy'ukuri ahantu aje si ahantu heza, si ahantu ho kunezerererwa, n'isi ititaguriye kumwakirana urukundo. Ubwo n'uburyo bwa mbere umwana ashobora gukomerekeramo, agakomereka ataranabaho, agakomereka akiri mu nda ataravuka. Ariko kandi murazi yuko hari n'abakobwa bisuka mu busambanyi ugasanga twenda y'igitwarire. Akenshi zino mbanyi uzosanga zitamenyekana, atiyumviye kuyikurayo arayinyegeza uko ashoboye kose, rimwe na rimwe ikaza kumenyekana yavutse. Atwaye inda atari yipfuza. Muca mumva ko nuno mwana kumwakira amwakirana urukundo si kenshi bishoboka, kuko kenshi base bizinda barazihakana. Ahandi naho ugasanga bibanza guca mu butungane kugira ngo uyu mugabo canke uyu muntu ateye inda uno mukobwa ashobore kuvyemera canke ashobore kwiyumvira no kuzofasha uwo mwana. Uwo mwana rero akacavuka ari muri ubwo buryo. Amaze kuvuka kubera ya mishwano ya se na nyina batabana, ugasanga umukobwa aranse ku mwana yitirirwa se. Nuko vyahavuye umenga amategeko barabihagaritse, ugasanga mu gitabo c'ingo n'imiryango uwo mwana agiye kwandikwa ngo papa ntazwi, pere nkoni. Ariko se ategerezwa kubaho. Nta gitangaza nka kimwe ca Mariya cabaye. Se uwo mwana arahari, ariko nyina aramunyegeje bivanye n'ukuntu uwo mwana yabonetse. Uwo mwana niyakura akazokumva yuko se atazwi, nyibaza ko azovyakira gute? Canke naho yomumenya vyarashitse akamwandikisha ko nase, ariko ugasanga vyaranse ko abavyeyi bumvikana, umwana akakwa uburenganzira bwo gushobora kubana nase, canke akakwa uburenganzira bwo kubana na nyina. Uwo mwana murumva yuko azokura ari umwana ibigumbagumba vyiwe bizoba vyarasambutse. Iyo ni nzira umwana ashobora gupfiramwo canke kononekariramo mu bigumbagumba atarabaho canke amaze kubaho. Ukungene wavutse ntavyo nzi, ariko ndagomba ngo buke buke tubanza ndanye twiyumvira ivyatubayeko. Hari gishobora gusanga hariho kimwe canke bibiri utoye mu vyuri kuracamo. Ikigira kabiri gishobora gutuma umwana akomereka ni mu gihe umukenyezi asamye inda umuryango utari uyiteguriye. Uti ibi navyo ni biki?
papa na mama babana gusama inda umengo ni bisanzwe, ariko kubw'integuro y'abavyeyi barashobora kuvuga ati kino kiringo reka ivyo kuvyara tubanze tuvyihoze, canke ati uwo dufise aracari muto ntiharagera ko tumukurikiza, bakaca baca mu buhinga bw'abaganga muri bimwe vyo gutandukanya imvyaro. Ariko naho ubwo buryo babukoresheje bakisanga wa mukenyezi yasamye. Ndiko mvuga ubuzima bwa misi yose, ndazi ko ibitu bitahura twese. Uwo mwana aje umuryango utari umwiteguriye, ku vy'ukuri ntiyakirwa vyoroshe. Hari n'igihe usanga umugabo atanguye kubwira umugore ati twarutamena, ivyo twasezeranye urabizi, uwo mwana si uwiwanje, canke ati uzimenya vyose. Mama atanguye guturubikwa, uwo mwana akibaho, donc agishika kuri inosi naho ataragaragara ku muco w'abariho. Canke ugasanga uwo mwana naho bishitse akavuka, mukuru wiwe ni ukuvuga uwo bakurikije yaragikeneye kwitwararikwa n'umuryango, ntihari bwagera ko bamukura kw'ibere. Ukaza wumva ngo havutse intahekana. Izi ntahekana mu muryango hari igihe zitugora kwakira. Ugasanga mama ari mu ruhagarara, mbega uno mwana narisanzwe ndiko ndonsa ndamucutse gute? Kugira bishoboke aja kurondera amata, amafaranga canke uwo mutahe ntawo bari barategekanije. Nguwo wa mwana atanguye kuba intambamyi mu vy'ubutunzi bw'umuryango. Yatanguye kubaho batamwiteguriye, none ataye ko ikigira kabiri agomba gufatwa nk'intambamyi mu vy'ubutunzi. Rimwe na rimwe uzosanga ababana iyo bakurikirana begeranye cyane, mukuru biramugora kwakira mutoyi wiwe. Uno mwana akaca yisanga muri urwo ruhagarara, agasanga mama ntiyamwakiriye acumva yuko yasamwe, canke papa we ntiyamwakiriye neza, ngaho aravutse ubuzima bw'umuryango buriko burahungabana biciye kuri we, kuko iyo hari utwana dukurikirana duto duto n'umubano hagati ya papa na mama muratwara igihe uhungabana, hari ibihungabana. Uno mwana rero hari igihe mu muryango atakirwa neza. Nagenda kubwira yuko uyu mwana aramenya ibiriko biraba, ataravuka canke amaze kuvuka ibiriko biramushikira arashobora kubitahura, akamenya ko ku vy'ukuri isi itari yiteguriye kumwakira. Imana idufashe cyane. Aha ndagomba abavyeyi n'abimirije kuzoba abavyeyi, ibi turiko turavuga tubona ko bishobora guturuka ku bavyeyi, ukisanga vyakubayeko naho utobubishaka. Saba Imana iguhe gukomera, ibikomere vy'iwawe ntuvyandukize uno mwana, kuko urashobora kwibaza ko umengo nibisanzwe, ariko uno mwana ugomba gutera bino bikomere, ntuzi icyo azokuviramo. Twebwe iwacu abana turacabahereza agaciro, turazi yuko umwana abayeho nitunga mu muryango. Mu myaka y'intango aba ari umuzigo, kuko ntacabashobora gufasha umuryango uretse amadepense, uretse consommation. Ariko amaze gukura, umuvyeyi arashobora kuvuga ati ndaronka uwo ntuma, canke niyatera imbere arashobora kuzomfasha. Ariko ukamutera ibikomere akiri muto, ntuhave witega igitangaza uwo mwana niyamara gukura. Uko umwakira agisamwa canke amaze kuvuka birerekana ubucuti muzoba mufitaniye amaze gukura. Imana idufashe cyane. Nico gituma nagomba abavyeyi ibi turiko turavuga, ico wosanga cagushikiye geragaza gusaba Imana kugira ngo umenye ingene uvyitwaramwo. Igikomere cawe ntucanduze urungano ruriko rurakuvako. Ikigira gatatu gishobora gutuma abana bakomereka ni mu gihe havutse umwana atifuzwa. Mu muryango urashobora kuvuga ati jewe canke twebwe twifuza umwana w'umuhungu, abandi ati turifuza umukobwa. Kandi Imana ishimwe iterambere ryaraje, namba bitarahinduka aho mperukira kuronka umwana, nzi yuko ku mezi 5 umwana akiri mu nda barashobora kumenya yuko ari umuhungu canke umukobwa. Umuryango rero usanze hagiye kuza umukobwa bari biteze umuhungu, canke bakabona hagiye kuza umuhungu bari bifuza umukobwa, ku vy'ukuri uruhagarara ruba rutanguye. Uyu mwana hari igihe atakiranwa urukundo.
na cyane cyane ku bavyeyi usanga bariko baribaruka abakobwa cyane atamuhungu afise. Hari igihe usanga bariko baramuturubika ngo ariko arahonya umuryango, ngo ariko aragira iki, ibintu bene ivyo. Ariko nagenda kubwire umwana ni umwana. Haleluya. Uko yoba ari kose, ari umuhungu ari umukobwa, umwana ni umwana, kuko nta soko wagiye kumuguramo. Iyo abatwari tubishoboye naho abaganga bafise ubuhinga bariko baratwigisha ngo wifuza umukobwa bigenze gutya, wifuza umuhungu bigenze gutya, nagenda babwira ko ari ikinyegezwa c'Imana. Sindababujiye guca muri nzozira abaganga bavuga, mugabo umwana ari nzaza mwakire nk'umwana. Imana dufashe cyane. Hari igihe bikura abavyeyi bikabananira kwakira. Ngaho haraje umuhungu bari bifuza umukobwa. Hariho umumama numvise yari yifuza cyane umwana w'umuhungu. Ecography ku mezi 5 iramubwira ati uzovyara yari yifuza umwana w'umuhungu. Ecography iramubwira ngo uzovyara umukobwa. Ati wapi, icuma cyanyu carapfuye. Akaca hindura undi muganga. Iyo agiye bamubwira ati ni umukobwa. Ati namwebwe ngira ngo ivyuma mwabiguriye hamwe. Agenda hagira 3 bamubwira gutyo nyene. Biramunanira kwakira. Uko iminsi yagenda mu kwitegurira kwakira umwana, hakugura impuzu z'umukobwa, yaguze impuzu z'umuhungu. Sinzi ukungana mu muryango yarasanzwe afashwe. Sinzi amajambo yabwirwa mu muryango amwereka yuko ategereza kubaronderera umuhungu, ariko murumva yuko byamugoye kwakira. Gushika naho n'umunsi wo kuvyara yaragifise mu mutwe yuko azovyara umuhungu. Ivaniza arayiteguye, arashizemwo twa duhuzu tw'umuhungu. Ngaho ahejeje kuvyara arabaza ati ninde, asanga ni mademoiselle, asanga ni umukobwa. Abantu bose baza ngo baje kumukeza. Murazi yuko dufise ingeso rimwe na rimwe je ntemera ngo yavyaye iki. None yavyaye umuntu ibindi bushaka nibiki. Uwuje kumukeza ngo wibarutse iki, ngo reka shango si umukobwa. Kubera iki yari yifuza umuhungu. Mwibaza yuko uwo mwana acabaho gute? Ni nyifato rero abavyeyi tubwirizwa kwirinda. Hari kigira kane gishobora gukomeretsa umwana, ni mu gihe havutse umwana afise ubumuga. Ubumuga ashobora kuba ari ubumuga bw'amaguru, ubumuga bw'amaboko, ubumuga bwo kuvuga, ubumuga ubwo aribwo bwose. Turaryoherwa iyo dufise utwana tukiri dutoye bakakubwira ngo yongo ni kibaju, wavyaye umwana mwiza. Ivyo twese turavyifuza. Ariko usanze wavyaye umwana amaso adatumbere nkuko abandi bose bameze, cyangwa ugasanga amaguru arahetamye, cyangwa ugasanga arafise ubumuga kanaka, aba bana biratugora kubakira mu miryango. Uyu mwana nta ruhara yabigizemo. Ariko ngaho n'umuryango biratunaniye kubakira ngo dushobore kubafasha, ariko tugasanga turiko tubatera ibibazo. Turiko tugerageza kwerekana intege nke zabo yuko tutazishimiye, ariko n'inyifato itari nziza. Ariko ubumuga ubwo aribwo bwose, atari ubumuga bwo mu mutwe, ikimuga ndacite gutyo, naho yo batagira amaboko n'amaguru, menya ko uwo muntu ashobora gukora ibintu vy'igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Twige gufasha bano bana, tubarinde gukomereka bakiri bato. Hari n'igihe usanga atari n'ubumuga bufashe, ariko kubera kwa kuntu nyene tumenyereye kuvuga ibitameze neza, ukaza wumva y'amajambo cyane cyane abamama, ugasanga ariko arabwira umwana ngo herutwe. Ahaciyeho birashika akaba afise umutwe munini n'ibisanzwe. Ukaza wumva ngo herutwe, akabaho yiyizi ko ari umuntu afise urutwe runini. Uwo mwana umuteye complex, umuteye uguhungabana. Aho azoba ari hose, n'uwo bohuza amaso azokwibaza ko ari karabagwara utwe. Muzorabe abana b'abakobwa iyo bishitse bageze mu myaka y'ubuyabaga, batanguye kunaga amabere. Ukihenda canke akihenda kumva umuntu amubwiye ngo afise amabere manini, acamera gutya.
aragaragaza uburyo bwose y'amabere ngo yanyegeze, akabibandanya gutyo, akisanga n'ubumuga bwaraje. Akenshi akaca agenda ahetamye. Kubera iki? Yagaragaje guhisha bimwe by'intege nk'abantu bamubwiye. Kubera iki? N'amajambo yumvise yerekana intege nke ziwe, yagaragaje kubihisha mugabo ntivyakunze, ngo haciye atangura kugenda ahetamye. Abenshi iyo tusanze hariho abantu bagufi, mugufi biravana n'ico uba wisunze, kuko kuri jewe anako ndi muremure, ariko hari abantu duhagararanye nisanga ndi mugufi. Twese ntidushobora kureha. Umwana agakura bamubwira ngo ubwo bugufi. Ari umwana w'umukobwa muzorabe agitangura imyaka y'ubuyabaga, ukiyenda ukamuhereza amafaranga ngo aje kugura ibirato, ntavyo hasi azogura. Agaragaza kurondera ibirato bihagurutse kugira ngo arabe ko hari na santimetero na zibiri yo kongereza kuri bwa bugufi bwiwe. Yishwe nande? Yishwe n'abavyeyi, yishwe n'ababanyi, yishwe n'abagenzi. N'abagabo twese biradushikira. Hariya ku kazi dukorera, hariya ku mashuri, hariya mu gipolisi, ahantu hose muzorabe abantu bajya twita ngo ni bagufi. Ugasanga ni umwankadrere ku ishuri, ugasanga ni umwigisha, namba yakuze bamutuka ngo ni mugufi. Uyu muntu abakaze gose. Kukubera iki? Yakuze azi yuko akengerwa, agerageza kurondera icubahiro ku nguvu. Yakuze azi yuko uwari wese ashobora kumutera umugere agatembagara, ariko yisanze ari ahantu ashobora kuvuga akumvigwa. Aba bantu baba bakaze gose. Kubera iki? Yakomeretse akiri muto biturutse ku kuntu Imana yamuremye. Ica kane gishobora gutuma umwana we yokomereka n'umubano w'abavyeyi. Papa na mama iyo bafise umubano udatomoye, ari babantu baba mu ntambara yo gutukana, kugwana, kwamba bahukana, ugasanga umubano ntumeze neza, abana barabibona bikabahungabanya. Ari umwana w'umukobwa azi yuko papa we ari umuntu adashobotse, aserutse ibintu byose bihungabana, azokura afise igicapu kibi ku bantu b'abagabo. Cyo kimwe n'umuhungu niyabona mama wiwe ari wadashobotse mu muryango, azokura azi yuko abagore bose ariko bameze. Kugira ngo afate ingingo kuzokuba kugwiwe bizomugora. Kukubera iki? Akararo kambere afise agakura mu muryango. Namba ingo zose zubatse nkuko papa na mama bubatse, ndiko nja hehe? Ni mu muriro udahera. Nta mpamvu yuko nobijamo. Rero inyifato zacu abavyeyi, umubano dufitaniye urashobora gutuma abana bacu tubononera kazoza kabo. Kukubera iki? Baratwigako. Kuko urufatiro rw'ubuzima bw'umwana araba papa na mama. Umwana w'umukobwa araba inyifato ya mama, umwana w'umuhungu akaraba inyifato ya papa. Rero nitwasanga turiko tubahereza ibintu bidatomoye, turiko turabica ejo. Ugasanga umwana nivyo kurongora cyangwa kurongorwa yarabihevye, cyangwa aragiye mugabo afise igicapu kibi, azi yuko atahaanye n'ukugenda ndi maso. Kuko narabonye yuko nizirara ziraka bwaca zikazima. Agenda yiteguriye kuzatsa mwijoro, kumuranga akaca agenda arahenda abantu ngo abayeho neza. Bavyeyi dusuzume ukungene tubanye. Naho vyoba vyakugoye, gerageza gutunganya urugo rwawe kubw'ineza y'abana bawe. Ikigira gatanu ni mu gihe umwana abuze abavyeyi akiri muto. Ibi biranadushikira twese n'abakuze. Umwana abuze abavyeyi akiri muto, ibigumbagumba vyo birasambuka. Birashika karonka wanashima umuryango ushobora kumwitwararika, ariko ku vy'ukuri kuronka umuntu ashobora gusubira mu kibanza ca papa cyangwa gusubira mu kibanza ca mama biragoye. Muzorabe n'umubano wa mukase n'umwana. Uwo mumama yaje mu rugo rurimwo abana arashobora kuba ari ntore, akagerageza kubana neza n'abo bana,
ariko bishitse agakora ikosa na ritoyi, uwo mwana avuga ati na kare nturi mama. Iyo aba yari mama ibi ntaba bingiriye, ariko mama wiwe byarashika akamukubita kandi cyane akabibona ibisanzwe. Rero abarundi baramaze ngo ikibura ntikiboneke ngo ni mama w'umuntu. Ababuze abavyeyi pore, ariko na narabayeho. Yesu ashimwe cyane, kandi namwe muriho. Birashika rero kubura umuvyeyi bigatuma umwana acagira umutima ukomantaye, kuko aba yibaza ko atamuntu n'umwe amwitwararika. No mu mubano wiwe n'abandi uyu mwana ugasanga umunezero ntawafise. Jewe ku myaka 8 nari mbuze umuvyeyi wa nyuma, nkuko nabibabwiye ku munsi wa 5, ariko Imana ishimwe nakiriwe na mukuru wanje n'umukenyezi wiwe, baratwakira n'abandi kuko wamengo ni rero ry'imfuvyi. Twari tuhari turi benshi batagira abavyeyi, barakora ibyo bashoboye byose kugira ngo umwana abeho. Turiga ivyankenerwa byose byaraboneka, ariko nisanga nkuza atamunezero mfise. Narashobora kuba nicaye mu bandi bariko baratwenga, inkuru ziraryoshe, byose bimeze neza, nkumva ko umengo no twenga, ariko hageze ko ntwenga nkakuba ati none ubu burofo ngomba gutwenga ni kubera iki? Nkaca nsanga nahoze. Kubanze muri kahise sinari umuntu wo kuvuga amajambo menshi. Narashobora kuronka n'umugenzi aza kungendera muhira, nkatora agatebe tukicarana, gute ni sawa, ajya makuru yibanze nyene muhira ni sawa, namba ari vy'ishuri nkabimubaza, point, bikaba biheze. Ntomboye nabi nkasanga nawe nta majambo afise, twaca twicara nk'abariko baraba televiziyo. Yumvise hageze ko ataha akansezera nkamuherekeza, ko ntandi majambo nari mfise. Najyari hari umuntu twiganye mu mashuri y'intango, abonye ubutumwa bwaciye kuri YouTube, nza mbona aranyandikiye ati mbe wowe vyagenze gute? Ibi bintu uri kuravuga ubu unye ubikurahe ko ndakuzi muri kahise atavyo wari ushoboye? Nuko nahuye na Yesu, haleluya. Uko vyogenda kose turafise umukiza cyangwa umuntu ashobora gukiza imitima ishwanyaguritse, imitima ikomeretse, haleluya. Ubuzima waciyemwo uri imfuvyi, isi n'ijuru ntivyafatanye, Imana yarabiretse biraba, ariko ubuzima butegerezwa kubandanya. Imana dufashe cyane. Ikigira 6 gishobora gutuma umwana akomereka ni inyifato akenshi abavyeyi tugira byo gufata abantu gutandukanye. Dutahura iki? Abantu turatandukanye. Imana turema tudasa, mu vyumviro, mu bigumbagumba, mu bushobozi no mu buryo bugaragara bw'umubiri. Ntidushobora kuba bamwe. N'amahasa ajya twita ngo na mavrejimo, ku vy'ukuri haba hariho ikintu kibatandukanye. Ugasanga rero abavyeyi urafise abana batoyi canke bakuze, kubera ko bafise ubumenyi butandukanye, bafise n'ubushobozi butandukanye. Umwe ugasanga ku ishuri abitora vyoroshe, uwundi ugasanga ni jamba, ukagomba yuko bose bamera nka wa wundi wa mbere. Ugasanga uri kuratuka wa mwana w'umunyantege nkati wakijujuwe kubera ko utameze nka naka, kubera ko watahanye amanota mabi kandi mwene wanyu yaronse meza. Menya yuko namba Yohani ari we yaronse meza aratandukanye na Mariko. Imana dufashe cyane. No ku buryo bugaragara ntidutegerezwa kuba kumwe, ntidutegerezwa kuba bamwe. Abana barashobora kuba bafise ubushobozi butandukanye, ariko kwibaza yuko bose bategerezwa kugendera ku rutonde rumwe, uri kugomba kwica umwana. Uyu mwana akuze gutya birashobora gutuma akura yumva yuko umwana kunzwe, wa mwana wa mama, wa mwana wa papa ni naka kubera bitora. Jewe ndi umunyantege nke, ndakora ibishoboka byose amanota yanse canke hari ivyo ntazi, uwo mwana kumva yuko umengo aranswe. Birashobora gukura ugasanga no mu byo abavyeyi bakorera abana, namba ari impuzu, namba ari byo tubahereza, kubera ko kwa kuntu ufise wa wundi akubangukira, wa wundi abitora cyane mu ishuri, wa wundi ameze nkuko wifuza cyane, ugasanga umengo niwe yoherezwa ibintu vyiza gusumba mutoyi wiwe. Ngaho ubwankuri kuragwinjiza mu muryango, ukazosanga abana barakuze atarukundo bafitaniye. Ugasanga abana barakuze atawushobora kuba baramugenzi we. Ryari hariho umwana mu muryango nayiko ndabaza ati
mwebwe uheruka kuvugana na mwene wanyu ryari? Ati sinzi. Papa wawe muherukana ryari? Ati haraciye amezi. Ca ndatangura ndibaza, bigenda gute abana bashika 4 canke barenga ntihagire uwushobora kumenya amakuru ya mugenzi we? Kubonana nivyo birashobora kugorana, ariko na telefone zirahari. Wisanze uriko uratunga abana gutyo, uriko uragaragaza ico bazobamwo muri kazoza. Ni hahandi niwashingura ikirenga uvuye muri bo, nta rukundo bafitaniye, bazoca bavuga ati ingo ico haduhuza kirarenganya. Kano gatongo twari dufise umwe wese yimenye. Dushiramwo amakamba canke tudandaze umwe wese afata inzira yiwe. Kubera iki? Icabahuza yari wewe, ariko nawe ukiriho wavyitwayemwo nabi utandukanya abana. Tugerageze gufata neza abana. Ibi nivyo nibaza ko vyashitse mu muryango wa Isaka na Rebeka. Kuko uri kurara Bibiliya ikwereka ngo Esau yaravuye guhiga. Ageze muhira asanga Yakobo yatetse. Ni mwene wabo, amubwira ati ndashonje ngaburira. Amubwira ati utampaye ikiguzi, ivyo natetse sinshobora kubiguhereza. Mugomba ko abana bacu bakura gutya. Imbuto itewe ni yimera. Ivyo uri kurabashiramo nivyo bazokurana. Tugerageze gukingira imitima yabo bana bakiri bato. Ariko kandi hariho nibishobora gutuma abana bahungabana bitavuye ku bavyeyi. Ubutunzi bw'umuryango. Ico ni icindwi. Ubutunzi bw'umuryango burashobora gutuma umwana ahungabana. Abana barakenera bari mu bandi kugaragara neza, gusa neza, kuba mu nzu nziza, kugendera mu modoka nziza. Ivyo nivyo abana bifuza. Ariko yisanze ivyo bagenzi biwe babamwo bitandukanye n'ivyo nawe arimwo, rimwe na rimwe biramugora. Uyu mwana arashobora gukura avuga ati iwacu inzu nziza twari dufise yari inzu isakaje ubwatsi. Niho ubushobozi bwa papa na mama bwari bugera. Uwo mwana akacakura abona ati je nanje ndiko ndasaba Imana izinshoboze kubaka inzu y'ubwatsi. Nambi igikorwa ca mbere papa yakora kwari kudandaza akabotiki. Abona kumengo niko rugero rw'umuryango. Azokura avuga ati Imana niyandonsa amafaranga nzokora ibotiki. Kukubera iki nivyo abona imbere yiwe. Umwana ivyo avyakiriye akabishira muri we birashobora gutuma no muri kazoza abaho yikengera cyane. Kubera iki? Yarabonye yuko yakuriye mu buzima butoroshe. Muzosanga rimwe na rimwe bene aba bana naho baba bakuze ashitse imbere y'abantu abaramutsa n'urufasoni rwinshi. Hage ntuze bibaze ko kenshi no kububa nuko yakuze yibaza yuko ari musi y'abandi. Ugasanga umuntu akuze yikengera ku vy'ubutunzi yabonye mu muryango iwabo. Ariko kandi abana baba mu ntambara bifuza yuko abavyeyi babo bakora ibintu bizima batitwararitse ikiguzi ivyo basaba. Ni n'intambara ndimwe mu muryango. Ndashimira Imana ko yaraduhereje aho tuba, mugabo hariho ibikorwa tutaraheraheza ku nzu. Ababanyi bamwe bafise inzu no kwita nziza gusumba iyo tubamo. Abana b'ababanyi urumva ko ari abagenzi. Umwana agiye mu rugo kwa kanaka agasanga hariho ivyo bamaze gukora twe tutarakora, agaruka mbwira ati kwa bana ka barafise iki. Akarero kamwe muri ivyo nagiye numva umwana ni babiri ati amakaro agugwa ngahe. Ko nta makaro turaronka. Nababwira amahera kara amahera menshi. Naho babwira mu bitigiri ntibavyumva. Mvuye ku kazi bambaza ati papa waronse amahera menshi. Ni nkiyo bishitse nkagira ico nkoze canke nguze bambaza ati iki kintu uguze kigugwa ngahe. Bumvise kumenga ni giharo cisununuye uzamva ngo wari gutuma ukireka ukagura amakara. Kukubera iki ni bigereranya na bagenzi babo. Rero iyo ubutunzi bw'umuryango butifashe neza umwana arashobora gukomereka akibaza ati mbe kubera iki twebwe tutameze nk'abanaka, kubera iki twebwe tudafise nk'ivyo abanaka. Ariko kandi haruhande yo kwikengera hariho abaca bakurana umutima ndawite uwo gupambana canke ubugwanyi. Akavuga ati jewe nakure mu muryango ukenye,
nzokora ivyo nshoboye vyose, ivyo nakuriyemo ntaba ari vyo mbandanirizamwo canke ngo aba ari vyo nzosigamwo abana banje. Uyu mwana akacakura ari umugwanyi aronderana n'agafaranga. Rimwe na rimwe bavyitwaramwo nabi kuko aba yiteguriye gukora ikintu cyose kimushikana ku bintu vyiza bisumba ivyo yabayemo. Yaba amanyanga, yaba ukwica canke ukubesha, ugasanga aravyiteguriye. Ariko hari n'abagira ishaka ryo gukora badaciye mu nzira mbi. Rero ndasaba Imana ngo mu miryango tube dufise ibintu vyiza abana bashobora kugira ivyitegererezo. Haleluya. Namwe bwe mufise amazu atarahera, Imana bashoboze kuyaheza. Ya majambo nayo tubwira abana, tugerageze gusuzuma ivyo turiko turabwira abana. Bijya bitutsi womengo ni ibintu bisanzwe tubwira abana. Wakijujuwe, ingene gisa, ivyiso, n'ibindi. Bavyeyi, menya yuko muriko murica abana. Ico umubwira cakira gutyo. Uriko umuremamwo umutima wa gute? Gerageza kumubwira amajambo mazima amutera intege. Naho yoba afise intege nke kanaka, gerageza kumutera intege. Mw'ishuri vyamugoye, yaronse amanota utari wifuza, mubwira ati wagerageje. Ariko ejo gira ibishoboka vyose, urabe yuko woronka yasumbaye. Imana idufashe cyane. Ibitutsi canke amajambo yotuma abana bikengera canke bagakurana umutima mubi canke bagakura babona kumengo bari mw'isi itabiteguriye canke itabanezererewe, ayo majambo tuyihoze kugira ngo abana bacu bashobore gukura tubakingira ibikomere. Sinzi ukungene ubayeho. Suzuma ibigumbagumba vyawe. Ibi ndiko ndavuga ntibigarukira mu bwana. Uyu mwana yakomeretse akiri muto akura gutya nyene. Muzokumva n'abantu bakuze nk'umuntu w'umutamu kazamva ngo ni imfuvyi. Ni imfuvyi kuko nta bavyeyi afise. Mugabo usanga kenshi abantu bagenda baravuga gutyo bakuze babuze abavyeyi bakiri bato. Vyaranse ko bibavamwo. Ikinogo yasigaranye cyo kubura umuvyeyi cyaranse kumuvamwo. Ariko nagenda kubwira ko dufise umuvyeyi aruta abavyeyi bose. Haleluya. Amajambo wabwiwe yo kuguca intege canke ivyagushikiye vyose vyotuma umengo wo kwikengera cyangwa ugasanga ukuza atabigumbagumba bizima atampuwe ufise, nagenda kubwira ko dufise Imana ishobora gusanasana uwo mutima wawe wahungabanye. Haleluya. Rero ivyo bike bishobora kudufasha kugira ngo iyi mitima ikire. Ubwa mbere ni ukwizera umwami Yesu. Ibi ndabicako nihuta, tuzobigaruka ko mu nyuma mu guheraheza. Kwizera umwami Yesu uba wakiriye amahoro muri wewe. Ariko utaravye neza ushobora kwizera Kristo ukaronka ubugingo budashira, ariko umutima wawe ukagendana ibibazo. Ni vyiza rero yuko umenya aho wakomerekeye, ukamenya ko ugwaye, hanyuma ugasaba ubufasha, ugasaba Imana kugira ngo igutabare. Warakijijwe, umunezero n'amahoro menya ko biri mu mugabane wawe. Mbega ni ikihe kintu kiriko kiratuma uhungabana? Wisunze ivyo twize kuva ku munsi wa gatanu canke nibi turiko turavuga, ugasanga hariho kimwe canke bibiri, fata intambuko usaba Imana kugira ngo ikugirire neza. Bwira Imana ati narakomeretse, ubuzima mbayemwo sinifuza kubugumamo, ndagomba gukira. Kandi Imana n'umutabazi irashobora kugukiza. Zimwe rero mu ngaruka zishobora kuza ku bana bakomeretse bakiri bato canke ku bikomere ugwaruka rugenda ruragira, hariho ibikomere vy'urukundo. Ibikomere vy'urukundo haba ku bakiri bato canke abari mu rugo. Uyu mwana yakuze atamutima w'urukundo canke atamunezero afise, naho bizoshika akisanga ageze mu gihe cyo kuresha canke cyo kureshwa, uyu mwana yakuze ajinyitse, uyu mwana yakuze atamahoro atamunezero afise, bizomugora kunezererwa urukundo. Niba abandi usanga bagize ico bapfa n'umukunzi wiwe mu mwanya muto, ukazamva ngo ndabihevye. Burya se wabigize, ukoze ku nkovu canke ukoze ahantu yakomeretse kuva kiri muto, yahungabanya kiri muto. Ngibi vya bikomere ntarabikira, yisanze ageze mu rukundo agikomeretse. Aba bantu birabagora.
ugasanga mu gihe cyo kureshwa naho bitoba byavuye muri bimwe byo mu bwana, ugasanga hariho ubuhemu bushitse muri ibi by'urukundo, umukunzi wiwe aramuhemukiye. Uyu mwana canke uno muyabaga, uno mujene ari mu by'urukundo arahemukiwe, sinzi igikomere uko ngene kingana, asigaye abona yuko umengo namba ari umuhungu yamuhemukiye, abahungu bose n'abahemu, akaba n'umukobwa yamuhemukiye, abakobwa bose n'abahemu. Ukaca usanga uno mwana canke uno mujene biramugoye gusubira kwizera ko urukundo rubaho. Nuwo muturukira ngo amureshe canke ariko aramubwira ivyo kuzobana nawe, amubwira ati wapi, wewe nturi nka naka. Ariko nagira ndakubwire, uwo yaguhemukiye ntaserukira abantu bose. Imana dufashe cyane. Mwankumi, urukundo rw'ukuri rurabaho. Mwabasore, abakobwa b'ukuri barabaho. Ugiye guhemukiye ntaca ahungabanya ubuzima bwawe bwose ngo wibaze ko urukundo rutabaho. Ariko kandi iyo bishitse umuntu agakomerekera mu rukundo, hari igihe uca usanga namba ari umwana w'umukobwa abaho yiteguriye, bishitse akaronka undi muntu amubwira ko amukunda, avuga ati uyu muntu ko Imana impaye sinitegure kumurekura. Uyu muntu naho yamubwira ngo baje mu by'ubusambanyi, murazi ko hari igihe babeshana ngo namba unkunda binyereke turyamane. Siko bigenda rimwe na rimwe. Ugasanga uwo muntu avuga ati jewe hako ndamuhomba nkuko naka namuhomvye, ivyo nsaba byose ndemera kubikora. Ugasanga ikiguzi cyose byo musaba atitayeho yuko bimutandukanye no kugomba kw'Imana, ugasanga yiteguriye kubikora. Ariko naganda kubwire, ubwo rukundo ugomba kuzigama ubanje guhemukira Imana, ahubwo nibwo buhemu bwa mbere busumba ubwo wakorewe ubwa mbere. Imana dufashe cyane. Muri ibi by'urukundo kandi, iyo umuntu yakomeretse, hari n'igihe uca usanga umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa acerema muri w'umutima ukumantaye. Niwo mubwira yuko agomba kumuresha cyangwa yifuza ko babana, ugasanga avuga ati je ndavye ivyo nahuye navyo, ndavye ivyo nakayangiriye, abahungu bose ni bamwe, abakobwa bose ni bamwe. Ugasanga uno muntu arashobora no gufata ingingo yo kuzokwigumira mu busore canke mu bukumi imyaka yiwe yose. Ariko naho wakomeretse, abanyakuri barahari. Saba Imana ikize umutima wawe, ariko kandi guhishurira umuntu muzima mushobora gutangurana urugendo rw'urukundo rubashikana ku kuzobana. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi no muri ibi by'ibikomere biturutse mu rukundo, hari igihe bidukurana vya bindi twakura mu bwana canke bimwe twakomerekera muri rwa rugendo rw'urukundo tukabizana no mu ngo. Ugasanga uwa muntu w'umunyabikomere, wa muntu atamunezero yigeze agira mu kubaho kwiwe no mu muryango no mu rugo, abaye hatamunezero. Ugasanga ari kumwe n'umugabo, ari kumwe n'umugore, mugabo igihe cyose abona ivyamubayeko. Namba yari umwana yigeze gufatwa ku nguvu akiri muto, namba ari umuntu yigeze guhungabanywa n'ikintu kanaka mu buto bwiwe, aguma abona ico gicapo. Umugabo cyangwa umugore wiwe akakora ibishoboka byose kugira ngo umuntu anezerwe, ariko ibibazo bikamara ibibazo. Ndagomba ngo Imana idutahuze aho twakomerekeye kandi dukize kugira ngo dushobore kubaho umunezero. Naho ibikomeretsa bihari kandi ari byinshi, umugambi w'Imana nuko twebwe abana bayo tubaho mu mahoro, tubaho tunezerewe. Yesu adufashe cyane. Ariko kandi mu rugo harashobora kubaho ibikomere biturutse ku mubano w'abubakanye. Ugasanga hariho umuhemukiye uwundi, kurenga ibigo, gufata nabi wo mwubakanye n'ibindi bitandukanye muzi bishobora guturuka mu ngo. Ugasanga umuntu ari mu rugo atanezererewe umuryango, ari mu rugo yumvira iyo yohungira, ari mu rugo yumvira iyo yokomokera, bibaye ngombwa basi n'ugupfa yotuma yipfira. Ugasanga uwo muntu ari muri uwo muryango, ari muri urwo rugo, mugabo atamahoro arufisemo. Ndasaba Imana kugira ngo abantu bariko baraca mu bihe nk'ibi, Imana batabara. Haleluya. Kuko ku vy'ukuri umugambi w'Imana ku rugo suko urugo ruba urubuga rw'intambara, ariko urugo n'ahantu ho kunezerererwa. Twakomerekeye mu isi, ivy'isi byaduhungabanije, dushitse mu muryango cari kibanza cyo kuruhukiramo.
uwo mwubakanye yumvise amakuru yawe, ibyo wahuye navyo ku kazi canke mu babanyi, akakubwira ati mpore, naho vyagenze kurya ndacagukunda canke ndagukunda, kandi imbere yacu ni heza. Haleluya. Ubwo nibwo rukundo canke ni ico cifuzo c'Imana ku muryango. Ivyo uri kuracamo mu muryango birashobora kuba vyavuye kuri wewe. Suzuma, mbega umuryango wanje uri kubaho gute? Ubwo nturi kurahungabana biturutse ku nyifato yanje. Usanze hari ico wokosora, gikosore. Ariko usanze bitava kuri wewe, biva kuba mwubakanye, turafise Imana atawitohindura. Naho woba waramuhanuye, wahanuje kenshi vyaranse, wariyakiriye, ariko nagenda kubwire ntiwiyakire. Ariko kandi no komoka si nyishu. Turafise Imana ishobora guhindukiza umutima w'umwana w'umuntu. Imana yashoboye guhindukiza umutima wa Sawuli. Sawuli akisanga yamana ariko aratoteza, ari yasigaye ariko aravugira. Ni Imana ishobora guhindura umutima w'umugabo wawe. Ni Imana ishobora guhindura umutima w'umugore wawe, ubuzima bw'umuryango bugasubira kukamera neza. Haleluya. Ibikomere rero tugendana naho biruko, tugume twibuka wa murongo. Niyo ishobora gukiza imitima imenetse canke imitima ibabaye, imitima ikomeretse. Imana niyo ishobora kuyikiza. Muri ibi vyingo icanyuma norangiriza ko ubupfakazi ni ikintu kibishe cyane. Kuba vyashikiye nababwira ati pore. Ariko naho biruko, ijambo ry'Imana yatubwira ngo turafise Imana nk'umucamanza w'abapfakazi. Imana n'umutabazi irashobora kukuzuriza umunezero naho uwo mwari mwubakanye yarenganye. Ushobora kuba uri umugabo cyangwa umugore. Uko vyogenda kose, Imana irafise inzira ishobora gucicamo kugira ngo uzuze umunezero wawe. Ndagomba ngo dusenge Imana. Isengesho ry'uno munsi ndagomba ngo Imana iduhishurire kuva muri kahise, mbega nibiki twaciyemwo vyaduhungabanije, nibiki twaciyemwo vyakomerekeje imitima yacu. Mbega twarakize canke twarahungabanye, twaratabaguritse, turumva ku vy'ukuri kw'isi nta munezero. Naho twaba turi mu bandi turiko turatamba, tugeze aho twiherera dusanga imitima yacu yahungabanye, amosozi yakorotse. Ndagomba ngo Imana iguhishurire hajya ahantu wakomerekeye. Ariko umaze kuhamenya, ubwira Imana ati Mana, naho nakomeretse, naho ibigumbagumba vyanje vyahungabanye, naho ikinaka canshikiye, naho hari ivyambayeko, ndagomba gusubirana amahoro, ndagomba gusubirana umunezero. Imana irabishoboye, nta kinanira. Nubupfuvyi waciyemo, nugufakara, ni amajambo mabi wabwiwe ukivuka canke ukiri muto, ni vyavuye ku bavyeyi bawe. Birashika ukaba waravutse mu muryango bakagufata nk'isanganya, ariko nagenda kubwira ko kubaho kwawe nta sanganya ririmo. Abavyeyi bawe barashobora kugufata nk'isanganya, ariko nagenda kwibutsa yuko kuba warabayeho hari ico Imana igomba kugukoresha, kandi hari ico Imana igomba kushikako. Haleluya. Ivyo wabayemwo muri kahise ntibikwiye kugushingira karimbi, ntibikwiye kukwereka yuko umengo niyo maherezo yawe. Biracashoboka yuko ubona kugira neza mu isi y'abakiriho. Haleluya. Kuba utapfuye biracashoboka kubona ivyiza. Kuba utapfuye biracashoboka kuronka umunezero. Birashika mu muryango iwanyu hariho impfu nyinshi zabayeho, hari haba mu muryango abantu bagiye barapfa. Akenshi ukaca usanga impwemu y'urupfu twayibitse mu vyumviro vyacu, mu bigumbagumba vyacu. N'uwo bagwaye ukabona ko umengo nawe agira apfe, ukabaho nawe umengo uriteze urupfu. Ariko nagenda kubwira ico Imana yaguteguriye kitarahera, biracashoboka yuko ubona ivyiza. Yesu ashimwe cyane. Ni igiki cyahungabanije umutima wawe? Saba Imana kugira ngo ikiguhishurire canke nambukizi, Imana igufashe gukira. Nababwiye ko mu gusozera tuzobona intambuko nkeyi zodufasha kugushika gukira, naho twaba dufise imitima twibaza kitagishobora gukira. Isi iradukondisiona, iradushira mu bihe twisangaho umengo twese twoba bihevyi, tukisanga ko umengo nta kintu na kimwe twoba tucera canke nta kintu na kimwe twoba dutinya, ugasanga umengo ufise umutima ukomantaye. Ariko naganda kubwire ngo turafise Imana ishobora gutanga akayaga keza muri uwo mutima wawe umengo urakomantaye.
ariko kandi no muri uno mutima wahungabanye ugasanga warikengereye, ugasanga ugumana uruhagara muri wewe, ugasanga umenga ufise ubwoba budahera, turafise Imana ishobora kuguhereza inkomezi z'umutima ukabaho uri umuntu muzima, ukabaho umuntu unezererewe kubaho. Ibi byose vyahungabanije umutima wawe ukabigumya muri wewe, ugashima kugendana navyo, ugashima gukurana navyo, hariho akarimbi uri kurahereza ubuzima bwawe. Nivyo ubutunzi wabonye ko vyahungabanye, harigera igihe ubaza ati jewe nta kintu kizima nshobora gushikako, kandi umutwe wawe ukamara kuhereza ivyo, menya yuko na kadomo uzobuhejeje gushira ku buzima bwawe. Nibigumbagumba vyahungabanijwe n'ivy'urukundo. Ntuhave wibaza ngo urukundo ntirubaho, ariko ku vy'ukuri urukundo rurahari. Uri umwana mu muryango wafashwe nabi, watandukanye n'abavyeyi ukiri muto, waratawe, barakwihakanye, uko vyabayeho kose, shimira Imana ko kiriho, shimira Imana kuri muzima, hanyuma utangure urunganwe rushasha. Yesu ashimwe cyane. Woba wifuza isengesho mu buryo bumwe canke ubundi, urashaka ubufasha, urashaka ubutabazi buvuye ku Mana, wova hasi tugasenga Imana. Ariko kandi no muri rino sengesho ndagomba n'abavyeyi twisuzume, tugasanga muri ibi byose twavuze n'ibindi tutashoboye gushikira, hariho ivyo turiko turakora biriko biratuma abana bahungabana, hari n'ivyo twabayemo canke twakoze tutabizi, ariko wamaze kumva yuko hari ikintu kibi wakoze ku mwana, uve hasi kugira ngo usabe Imana igushoboze gutunganya cyangwa gukosora ivyo wakoze, hanyuma ico gushoboza kumenya ingene ubana n'abo bana bawe. Tubarememwo kwigirira icizere, tubarememwo umutima w'umunezero, tubarememwo umutima w'ubugwaneza. Ivyisi uri kuracamwo, ibiriko birahungabanya umutima wawe, ntucubiterura ngo ubijane mu muryango, aho uza kwisanga n'abana bawe wabahungabanije. Ariko se Imana igushoboze, igukomeze ivyo waciyemwo canke ivyo uri kuracamwo, ntabwo usanga ari uruhererekane uri kuratanga mu muryango ngo wisanga ari umuryango w'abanyabikomere, kuko umunezero uracashoboka turi mu Mana. Ntiwemere ko Satani agushingira akarimbi ngo akubuze umunezero. Amahoro n'umunezero n'umugabane wacu, kuko ijambo ry'Imana nk'uko tuguma tubisubiramwo, umurongo twasomye uratubwira ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Uhoraho akiza abafise imitima imenetse, agafuka n'inguma zabo. Turagomba gusenga Imana. Ico woba ufise nk'intambamyi canke cyahungabanije umutima wawe, ucereka Imana kugira ngo ikugirire neza. Reka dusabe Mutama Isaac ashike hano adufashe muri ino sengesho. None mpora mwizigira, none mpora